Twongeye kubaha ikaze banywanyi bacu bakunzi bahire mu dukurikirana mu mpande zina z'isi ikaze muri ano makuru aho tugiye kubabwira amakuru ariko avugwa ku isi muri kano kanya. Muri ano makuru turababwira amakuru ariko aravugwa ku ntambara ariko yahuze igihugu cy'Urusiya n'igihugu cya Ukraine, ndetse muri ano makuru nyine turababwira amakuru avugwa ku mugabane w'Uburayi, turababwira n'amakuru avugwa muri Amerika, ndetse turababwira n'amakuru y'impanuka y'indege ya Ukraine yitwaye ibigwanisho ihigiye kuba mu kano kanya mu gihugu cya Greece. Kaze ni muri ano makuru. Twongeye kubaha kaze tubisabira sabone cyangwa kugira subscribe bakoresha ururimi rw'icyongereza. Turabandanya n'amakuru yacu ngo tubabwira amakuru yacu tugiye kuyahera ku ntambara iri kwirahuza igihugu cy'Urusiya n'igihugu cya Ukraine. Intambara rero hihuza igihugu cya Ukraine n'igihugu cy'Urusiya irarumije amezi 5 itanguye mu cyo Urusiya bwise special operation, akaba ari aho Urusiya bwatangiye gutera igihugu cya Ukraine, amakungu hagasemerera hakiyameza ivyo Urusiya buri kurakora, ariko rero Urusiya bukaba bwariciye amatwi bukabandanya ino ntambara gushika no munsi. Intambara imaze konona ibitari bike kwisi ndetse no muri Ukraine ubwaho, aho ibihugu byinshi cyane gose ubu biriko biragirwa ko ingaruka zikomeye cyane gose n'intambara iri kwirahuza igihugu cy'Urusiya n'igihugu cya Ukraine, aho amafaranga y'ibihugu byinshi ariko atagaciro, ndetse ubukene bukaba bwugarije ibihugu byinshi. Amareta amwe hakaba atanguye guhirikwa, ayandi agatanga imihoho kubera iyi ntambara iriko iraba muri gihugu cya Ukraine. Igihugu cya Ukraine rero kikaba kimaze kugeranirwa n'intambara ku rugero ruboneka cyane gose, aho igihugu cya Ukraine kimaze kubura abasirikare benshi, ndetse n'igihugu cy'Urusiya naco kikaba kimaze gutakaza abasirikare benshi. Reka rero tuje kumuri tubabwire ibiriko biravugwa muri kariya karere muri uno mwanya. Kaze ni muri nkuko twe tubivuze rero ukwezi kugira gatanu turarangiye intambara ibaye hagati y'Urusiya na Ukraine. Intambara rero muri kino gihe ikaba iriko irabera mu burengerazuba bwa Ukraine, aho ibitero by'Urusiya boneka ko byongereye na cyane mu gace ka Donbas region, aho Uburusiya buriko buragerageza gufata kano gace burundu. Nyuma yaho buno Uburusiya bwari bwamenyesheje ko bwari bwafashe kano gace burundu, ariko rero igisirikare cya Ukraine kigoma kigerageza uburyo bwose kugira ngo kibandanye kigenzura nibura uduce na dukeya muri kano karere ka Donbas region. Ni mu gihe ndetse mu minsi heze Uburusiya bwari bwamenyesheje ko bugiye gutandukira gutera ibindi bisagara, aho gutera muri kano karere ka Donbas region. Ariko rero ibi bikaba bitarabaho, biboneka ko igisirikare cya Ukraine kiriko kiragerageza kugarura uduce na dutoya cobona muri kano karere ka Donbas region, aho rero ibitero byabereye mu gace ka Lysychansk, rero nakaba ari mu ntara ya Luhansk. Rero niho hariko habera ibigwano bikomeye cyane gose, aho bivuga ko kuva mu gitondo cy'uno munsi habereye imigwano ikomeye, ndetse ho hapfiriye abasirikare benshi yaba ku mpande zose, aho bivuga ko ibitero bikomeye cyane gose. Bibutse ko amasenari bashasha bari barungitswe mu gihugu cya Ukraine ko bamaze gushika ku rugamba muri kano karere. Ariko rero nubwo ibitero biriko biraba bya Ukraine muri kano karere ka Donbas region ndetse n'ibitero by'Urusiya, ntibyabujije ko Urusiya bujabuka kano karere butere ibindi bisagara. Turababwira ibisagara rero byatewe kandi n'Uburusiya muri ano makuru. Ibindi bisagara rero byatewe inyuma ya kano karere ka Donbas region, igisagara ca Lysychansk cyatewe, ndetse n'akarere ka Odessa nako kakaba kagizwemo ibitero n'indege za gisirikare z'Urusiya. Ahandi hantu bivuga ko hagizwe ibitero ni mu karere kitwa Dnipro, naho rero Uburusiya bakaba bwavuze ko bwari bwatagetinze ariko harabera inama y'abakomanda ba Ukraine, ndetse ngo n'abafasha kubazanira ibigwanisho. Iyi nama rero habereye kino gitero ni mu burengerazuba bw'igihugu cya Ukraine hafi n'umupaka wa Poland. Ahari niho ngo hariko harabera inama y'abasirikare bakuru mu gisirikare cya Ukraine, ndetse ngo n'abandi basanzwe babazanira ibigwanisho iyo basanzwe bakora ibigwanisho. Iyi rero kino gitero ikaba bivugwa ko Uburusiya ngo bwateye nibura misiri zishika 6, aho amazu ashika 4 yose yahiye aratokombera. Atawizi neza rero ko muri bano bari muri no nama hoba harimo abarokotse, ariko Ukraine imenyesha ko bino bitero ngo byahitanye abasivile bashika 6, ngo bandi bashika 24 barakomereka, aho bace bajanwa mu bitaro byihuta. Ukraine ntimenyesha ibyino nama y'abasirikare ngo bari kurahabera, ndetse ntimenyesha ko hari abasirikare baguye muri kino gitero. Ukraine yamenyesheje ko gusa ari abasivile baguye muri kino gitero. Turabandanya n'ano makuru yacu.
tukivuga no makuru rero umukuru w'igisirikare c'Uburusiya ndetse akaba hari umushikiranganje wo kwivuna basi Uburusiya yamenyesheje ko ngo agiye yamenyesheje ingabo ziwe z'Uburusiya ko zikwiye kwitegura kongereza ibitero ziriko zirakora ku butaka bwa Ukraine. Inama yagiranye n'abagenerale bandi bafashanya gutwara igisirikare c'Uburusiya yabereka amavideo y'intambara uko imeze ku rugamba, akaba yanabamenyesheje rero ko ngo igisirikare cabo kigiye kongereza ibitero ku bindi bisagara vya Ukraine, aho iboneka ko ndetse Uburusiya bwa bufise umugambi wo gutera igihugu cose ca Ukraine. Kikaba abashakashatsi ndetse n'abahinga mu vy'intambara bakavuga ko ari gihe c'akanya gusa, ariko Uburusiya bwa bufise umugambi ubu wo gutera igihugu cose ca Ukraine, na cane cane ko Uburusiya bamaze kubona ko bufise ubushobozi bwo gushobora gutera igihugu cose ca Ukraine, kuko igisirikare ca Ukraine kimaze gucika intege nyuma yo gutakaza abasirikare benshi cane gose bamaze kuba kuri no rugamba, ndetse n'amasinari barungikwayo bakaba biboneka ko atakinini cane gose bariko barafasha igisirikare ca Ukraine. Abarabira hirya no hino rero ibintu n'ibindi, abakurikirana ivya politike yo muri kariya karere bakaba bamenyesha ko Ukraine ikwiye kuja mu biganiro. Ivyo arivyo vyose ko Ukraine hamwe itoja mu biganiro vya vuba yo kwisanga igihugu cose Uburusiya bumaze kugifatana, cane cane ko Uburusiya bwamenyesheje ko budagomba gusubira inyuma atari gihe honyene hoba ibiganiro vy'amahoro, kuko Uburusiya bwarahiye bukarengwa ko butemera gutakaza muri ntambara buriko buragwana n'igihugu ca Ukraine. Turabandanya nano makuru nyene yo muri kano karere. Barabwiye mu misi heze ko hariko haraba inama yahuje abategetsi ba Ukraine ndetse n'abategetsi b'Uburusiya ku bijanye n'icimburwa c'ingano, kugira ngo ingano za Ukraine izongere gushorwa mu bindi bihugu, ngo kugira ngo inzara ireke kubandanya yiyongera ku isi. Iyi nama ndetse ikaba yari yihagarariwe n'umunyamabanga mukuru wa ONU, akaba ndetse n'abandi bategetsi bakuru bajejwe imfungwa ku isi bishirahamwe FAO bari muri no nama. Ariko rero ibi n'uno munsi bikaba iyi nama ataco yigeze ishikako, aho yaba Ukraine yaba Uburusiya iyi nama yarangiye batumvikanye icokorwa kugira ngo zino ngano zinekurwe. Ni mu gihe rero abarimyi ba Ukraine batanguye gusoroma kandi ingano, ndetse mu duce Uburusiya bumaze kwifatira ku munsi w'ejo byabonetse abarimyi bo mu duce Uburusiya bugenzura bariko barasoroma ingano bazicamwo urudome rwazi, aho bavuga ngo barashimira Uburusiya kuko Uburusiya bwabatabaye abari barimye nabo mu karere ka Donbas region, aho Uburusiya bugenzura 100% basoroma ingano rero bacapamwo ku metero 100 urudome rwazi, ngo berekana uko bishimiye intsinzi y'Uburusiya muri kano karere. Abarimyi rero ntawe bizi ko bo barabitegetswe n'Uburusiya, ariko kubwabo bavuga ko babigize kugushaka kugira ngo berekane ko bashigikiye igihugu c'Uburusiya ivyo kiriko kirakora muri Ukraine. Turabandanya nano makuru yacu. Tukivuga rero nyene ivy'inama itagize icishikako, ariko rero ngo iyindi nama iritezwe kubera muri Tiriki izohuza nyene igihugu abategetsi b'igihugu c'Uburusiya ndetse n'abategetsi b'igihugu ca Ukraine. Iyi nama yoyo rero ikaba itazokwiga ku kibazo c'ingano gusa, ahubwo ikaba izokwigirwamo ibijanye nuko intambara y'Uburusiya na Ukraine yohagarara. Ibi navyo rero Uburusiya bakaba bamenyesha ko ngo intambara ishobora guhagarara mu gihe Ukraine izokwemera ko ziriya ntara zibiri za Luhansk na Donetsk Republican ko zemererwa kwikukira burundu zikava ku gihugu ca Ukraine. Ariko rero igihugu ca Ukraine Perezida Zelensky nubamenyesha ko adashobora kuja mu masezerano ariyo yose amusaba ko igihugu ciwe ca Ukraine kiva ko ni metero imwe. Ntawuzi rero iyo bizoherera, na cane cane ko biboneka ko inguvu z'igisirikare ca Ukraine zitakiri nyinshi ku rugamba. Turabandanya nano makuru yacu. Ngwinkire ntikira kabiri rero muri kano kanya nyene turiko turavuga amakuru haize iminota 20 yonyene indege ya gisirikare yarivuye kuzana ibigwanisho mu gihugu ca Greece ya Ukraine igize impanuka. Indege rero ikaba ivuga ko yaritwaye amatoni 11 y'ibigwanisho bitamenyeshejwe ivyo ari byo, ariko rero bino bigwanisho byavuye muri Greece byari biriko birerekeza mu gihugu ca Ukraine. Indege nyene ndetse ikaba yari indege y'ikompanyi y'abanya Ukraine, ariko ikaba yari yaratijijwe igisirikare ca Ukraine muri no misi. Indege rero ihejeje kugira isanganya yari rimwo yitwara bose n'abakozi barimwo bose yari rimwo abantu 8, aba nabo bakaba bahise bitaba Imana, bose bakaba atanumwe yarokoze. Indege rero yarivuye muri Greece yari iko yerekeza mu gihugu ca Bangladesh, aho havuye yerekeza mu gihugu ca Ukraine. Indege rikaba ikorokeye mu burengerazuba bw'igihugu ca Greece, aho igihugu ca Greece kikaba giciye gituma abasirikare bagwanira mu kirere gutabara gusuka
kuzimya umuriro kuko indege aho yaguye ahantu mu ishamba. Ni mu gihe abapilote b'indege bari bamaze kumenyesha ko igihande kimwe imoteri imwe itariko irakora y'indege, maze bahita basabwa kugwa byihuta ivyo bita landing emergency, ariko rero bakaba batari bwashike ku kibuga cari hafi bagomba kugwa ko, maze indege hita ikoroka yakira umuriro mu kirere kuko yari isanzwe rero ibi mu bigwanisho yaturitse cyane gose, haka umuriro mwinshi cyane gose, ariko cyatumye igihugu ca Greece cyihutira kurungika igisirikare kuza kuzimya akarere kariko karaka muri kano kanya. Ibi rero bikaba bihejeje kuba mu kanya gaheze. Turabandanya n'ano makuru yacu. Tukivuganye rero amakuru y'ibijanye n'umuriro, ibihugu vya Buraya bikaba bitwikiwe n'umuriro. Uburengerazuba bw'Uburayi buriko buraka umuriro mwinshi cyane gose, umuriro uriko uratandukira mu bihugu byinshi cyane gose, ndetse aho bivuga ko abantu bashika 36 bamaze gupfa kuri uno muriro, abashika nabo 1500 bakaba bamaze gukurwa mu ngo zabo. Umuriro umaze hafi imisi ndwi yose uri kuraka rero, aho amasosiyete azimya ndetse n'igisirikare by'Uburayi biriko biragerageza kuzimya uno muriro, ariko uno muriro umaze kwatsa hafi amahegitari 25,000 bikaba biboneka ko utagiye kuzima vuba. Ibiro bikaba bivugwa ko ari kubera ihindagurika ry'ibihe, aho haje ubushuhe burenze cyane gose muri kano karere k'uburengerazuba bw'Uburayi. Umuriro maze uraduka rero, bikaba biboneka ko n'uno munsi umuriro atasinya yo kuzima ofisi, aho biboneka ko ushobora kwangiriza ibidukikije byinshi, ndetse bikavuga ko umuriro ushobora kugira ingaruka mbi mu Burayi bwose muri rusangi mu gihe utozimwa mu maguru masha. Turabandanya n'ano makuru yacu. Tukiri muri aya makuru nyene y'Uburayi, ibihugu by'Uburayi byinshi cyane gose biragiramiwe n'ibyago byo kubura amatara ndetse no kubura gaze no kubura ibitoro. Ni nyuma yaho Uburusiya buhagarikiye umuhora wahora ujana gaze mu Burayi ubicishije ku murongo witwa Nord Stream 1. Iyi akaba ari amatiyo yaca mu kuzimu. Tubutse ko Uburusiya bumaze imisi ine buhagaritse kino gikorwa cyo kurungika igaze mu Burayi n'ibitoro. Ibi rero bikaba Uburusiya bwamenyesheje ko ngo buriko burakora ivyo bita maintenance canke ivyo gusubiza amatiyo ashaje. Amatiyo nayo asanzwe yakorerwa muri Canada akaba hari yakoze amatiyo yose agize Nord Stream 1, kandi akaba ari Canada yonyene ifise uburenganzira bwo gusubiza amatiyo. Igihugu ca Ukraine biciye kuri president wacu Zelensky akaba amenyesheje ko ngo hamwe Canada yotanga hano matiyo ku Rusiya ngo bizoba vyerekanye ko Uburayi ubwo nyene bwabwo bwisubiye ko kuriraho ibihano Uburusiya. Ngo rero bikaba byotuma Uburusiya buca bwijajara. Uburusiya nabwo bukaba bwamenyesheje ko ari hamwe Canada itorungika ayo matiyo, Uburusiya buzobandanya bwugaye umurongo wa Nord Stream 1. Ibi rero bikaba byoteza ibyago bikomeye cyane gose mu Burayi, kuko ibihugu byinshi cyane gose by'Uburayi n'ubu biracakoresha gaze n'ibitoro biva mu gihugu c'Uburusiya. Umurongo rero ukaba waca mu Ubudagi ndetse bukaba aribwo bukoresha nabwo buri mu bihugu bikoresha ibitoro byinshi bivuye mu gihugu c'Uburusiya. Ibindi bihugu vyakoresha ibitoro byinshi ni nk'igihugu ca Norway, naco kikaba gikoresha ibitoro byinshi ndetse na gaze nyinshi ivuye mu Burayi. N'ibituti bagiye n'ibindi bihugu nka za Hungary navyo nyene biboneka ko amahararo n'amaramuko yaziye ku gihugu c'Uburusiya kubijanye n'umuriro na gaze. Ibihugu rero bikaba byasabye rero byose ko ibihano byose ivyo kongera gufatirwa Uburusiya, cyane cyane ko bavuga ko hari ibihano ivyo bita ngo 7 package canke amapaki 7 y'ibihano bigiye guhabwa kandi igihugu c'Urusiya Kongo ibijanye n'umuriro ndetse na gaze ngo bitoshigwamwo muri ivyo bihano. Ibihugu bimwe byinshi by'Uburayi byamaze kumenyesha ko mu bihano byose byofatirwa Uburusiya ngo byobanza kwigwako cyane gose ubu kugira ngo ntibibe ibihano bigaruka bikababaza Uburayi bwabishizeho ngo kubabaza igihugu c'Urusiya, nkuko byagaragaye ko ibihano bimwe byafatiwe igihugu c'Urusiya aho kubabaza igihugu c'Uburusiya byababaje ibihugu by'Uburayi. Ubu rero abategetsi benshi b'Uburayi bavuga ko mu bihano byofatirwa Uburusiya bigomba kubanza kwigwako cyane gose kugira ngo ntibibe aribo bigira ko ingaruka. Turabandanya nano makuru yacu, aho tugiye kubabwira mu makuru akurikira ibijanye n'urugendo rwa Perezida wa Amerika mu bihugu vya Aziya y'Uburengero.
Nkuko twe tubabwiye rero perezida wa Amerika Joe Biden hamaze iminsi ariko aragendera ibihugu vya Aziya y'uburengero igihugu urugendo akaba yarutanguriye mu gihugu ca Israel aho yabonanye n'abategetsi ba Israel akaba ndetse ibyabaganiriye hanini cyane gose n'ubwoba bwa Israel ifise kuko igihugu ca Iran kigiye kubona amabombe ya nucleaire. Ibi navyo rero Israel ikaba irahira karengwa ko idashobora kwemera umubanyi ndetse w'umwansi wacu Iran ko gishobora gutunga amabombe ya nucleaire. Amerika rero ikaba yarijeje igihugu ca Israel ko atana kihena kimwe Amerika hizo kwigira yemera ko Iran itunga amabombe ya nucleaire. Iran rero ikaba yarahise isubiza ku munsi w'ejo biciye ku mvugizi wa perezida Rasisi, hakaba rero umuvugizi wa perezida Rasisi amenyesheje ko ngo Amerika na Israel ngo barihinda cyane gose nguko batanumwe ashobora guhagarika umugambi wa Iran wo kubandanya udevelopa intwaro udevelopa ibigwanisho bigezweho. Ngo rero Iran ngo ifise ubushobozi bwari bwose bwo gukingira ubutaka bwayo ndetse no gukora ibyo ishaka ku butaka bwayo ngo mu gihe atabindi biganiro vyoba ngo byo gutuma Iran isubira kukurirwaho ibihano yashiriweho na Amerika ngo maze ibone guhagarika umugambi wabo wo gukora ibigwanisho by'ubumara. Turabandanya n'amakuru yacu. Tukivuga nyene rero urugendo rwa Biden benshi cyane gose abakurikirana amakuru hirya no hino ku isi ibinyamakuru byishiro byararukrititse runo rugendo aho bavuga ko runo rugendo byo kuri ivyo Amerika ayifuza gushika ko runo rugendo ngo bishitsa nuko ari indoto zidazoshika aho Amerika intumbero runo rugendo kwari kurondera abagenzi cyane cyane ibihugu bisanzwe byari biri abansi ba Amerika ndetse bitavuga rumwe na Israel aho yashatse guhuza igihugu ca Palestina n'igihugu ca Israel. Ibiro bikaboneka ko bikikuri cyane gose aho igihugu ca Palestina na Israel byo kongera tubutse ko avuye muri Israel yahise asimbira gatoya muri Palestina aho yahamaze amasaha ashika 3 yonyene maze akaba yasabye abategetsi ba Palestina ko bokumvikana n'igihugu ca Israel. Ariko rero ibi bikaboneka ko atanakimwe byashitse kuko nyuma gatoya gusa perezida Biden avuye muri Palestina umuhari Hamas usanzwe ugwana muri kano karere ukunda gutera muri Israel wahise utera rokete uyitereye mu gice ca Gaza uitera muri Israel. Israel nayo ntihanganye ihita itera andi marokete mu gace ka Gaza. Ibiro bikaboneka ko akigoro ka Biden ko akumvikanisha abano barabu n'abanya Israel ataco gasa nuko kashize ko ndetse bikabivugwa ko ngo kwari nko kuvomera amazi mu kiva. Rero ngo biboneka ko bino bihugu bitazokwigera bihuza uko byagenda kose icyo bakora byose. Rero perezida Biden akaba yavuye muri kano gace abandaniza urugendo rwiwe mu gihugu c'abarabu aho abarabu nabo Saudi Arabia yabasavye kugiranira imigenderanire myiza na Israel. Ibi navyo nyene abakritika urugendo rwiwe bakabona ko ibi bidashoboka uko biboneka ko Saudi Arabia idashobora kwigira ihuza n'igihugu ca Israel. Ndetse ikindi bakrititse cyane gose abakritika urugendo rwa Biden bakaba bavuga ko ngo perezida Biden mu gihe yariko ariyamamaza ngo yari yamishije ko ngo azotuma ngo Saudiya ngo yicuza icatumye yica umujournaliste Khashoggi yapfiriye muri ambasade ya Saudi Arabia mu gihugu ca Turki. Umujournaliste akaba yarasanzwe afise ubwene gihugu bwo muri Amerika ndetse akaba yarakora umwuga wo kumenyesha amakuru mu gihugu ca Amerika. Akaba yarishwe ku itegeko ry'umwami wa Saudi Arabia ikicigwa muri ambasade ya Saudi Arabia mu gihugu ca Turki. Ibi rero Amerika ikaba yarajamije cyane ndetse ico gihe Amerika ikaba yari yafashe ingingo zo kutazosubira kugiranira imigenderanire mu byo guhanahana ibigwanisho n'igihugu ca Saudi Arabia aho yaciye Amerika ihita ikansoringa canke ihagarika amasezerano yose yari ifitaniye n'igihugu ca Saudi Arabia aco kugurisha inkoho. Rero perezida Biden byasabye ko aenda kwisigura aho yavuze ngo byabaye ngo byarabaye ngo rero mico Amerika iri kwirarondera mu rukongera kugiranira imigenderanire myiza n'igihugu ca Saudi Arabia. Ariko rero kritika bakaba bavuga ko ngo Amerika yabuze uko bigira ibona nta yandi mahitamo ifise atari kwivuguruza ngo kugira ngo ironke ukuntu yohamagara Saudi Arabia ngo ize irayiha ibitoro na cyane cyane ko Amerika ubu yatanguye gukora ku bitoro yari yarabitse inyuma y'imyaka irenga 25. Amerika ntiyari yibwigire ikora ku bitoro vya reserve biri mu bubiko. Ubu rero Amerika ikaba irikora kuri ivyo bitoro na cyane cyane ko Amerika ariyo iriko iragurisha ibitoro no mu Burayi kuko Burayi ibihugu bimwe bimwe bidashobora kuronka ibitoro bikwiye bivuye mu Burusiya
Uburusiya kuko Uburusiya buriko buratanga ibitoro ku rugero ruke ndetse na Saudi Arabia nayo ikaba idashobora gukwiza ibitoro byose Uburayi busaba n'ibindi bihugu biriko birasaba ibitoro ku isi muri rusange. Rero bikaba biboneka ko ngo Perezida Joe Biden yagiye guhendahenda bano bategetsi, ariko rero bikaba biboneka ko bano bategetsi batishimiye urugendo na gatoya Perezida Joe Biden yagize, ndetse abivuga ko bamwe bagarutse ku kuntu Perezida ngo Joe Biden yarahamagaye kenshi cyane gose abategetsi ba Saudi Arabia bakihoza ngo bakanka kwitaba amatelefoni yiwe. Rero baba bizeye ko n'urugendo Perezida Biden yagize muri kino gihugu cya Saudi Arabia atakiniya cyane kizohindura. Ikindi cyabonetse muri no rugendo nuko mu gihe bari ko baragirana amasezerano bagiranye n'igihugu cya Saudi Arabia, Perezida Biden yarasinziriye, ibyatangaje benshi cyane gose ndetse byaciye ku nyamakuru benshi, aho rero umutegetsi umwe mu bategetsi ba Saudi Arabia yariko aravuga ijambo maze Biden arisinzira aragona amakamera maze atangura kumwerekana uko byari bigenze. Akaba rero bavuga ngo yoba yari yarushe cyane gose na cyane ko imyaka yiwe nayo imurega. Turabandanya n'ana makuru tuca dusimbira ku mugabane wa Afrika. Ku mugabane wa Afrika rero dusimbire mu gihugu ca Kenya, aho bariko baravuga inkuru mbi mu karere ka Machakos, aha ni mu ntara hagati mu gihugu ca Kenya, aho umwana w'umukobwa w'imyaka 20 ahejeje kwica musaza we. Umusaza we ngo akaba yamuhora bapfa imatera yonyene baryamako. Rero ngo umukobwa yafashe imbugita ayicumita musaza we. Tubutse umukobwa yarafise imyaka 20 yonyene, ariko akaba yishe musaza we afise imyaka 24. Urumva ko yari mukuru wiwe ngo yafashe imbugita harayimucumita, ngo ariko ngo bari bamaze iminsi umusaza we batumvikana, ngo cyane ko uyu mukobwa yarafise umuhabara w'umupolisi wo muri kano karere nyene ka Machakos, maze uwo musaza we akaba yari yaramubujije ko kongera kugendana n'umusaza w'umupolisi, ariko uwo mushikiwe akarahira akarengwa ko adashobora guhebana n'umupolisi. Rero baca batangura kuza barajyana wapfa n'imatera. Rero uno munsi mushikiwe yafashe imbugita ahita aramucumita, uwo muhungu ahita aritaba Imana. Abavyeyi bamubajije ngo kubera iki bakoze ivyo, ngo yarazi ko yamucumise gatoya gusa ngo nkuko agira ngo amukange, ariko rero ahita agiramo arapfa. Turahojeje umuryango wabuze. Ni naho ngaha duce turangiriza amakuru, turasubira mu yandi makuru yacu, hanyuma Imana ishishikare kubazigama, ushikare kugira sabone cyangwa kugira subscribe kugira ngo ushikare muronka amakuru meza kandi yizewe aca kuri channel yacu. Mwakoze abadukurikiranye mwese.